Haleluya. Turongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ariko hariho abatagoroye ibiganza. Gorora gose. Bwana asifiwe. Turanezerewe cyane kubona Imana iratwimviriye ko iciye mu bungere bishengero rya Panekote ry'Ibujumbura bakabona ko muri iki gikorane natwe twoza hano. None baradutumye n'abakozi b'Imana dukorana mu Nyakabiga n'ishengero aho umuryango wo murabona baje baravuze ngo tubahe intasho none muzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kuko aho twaza kuwa kane mwari mugifatiriwe n'ibikorwa byinshi none Imana yakoze ko mwaje. Imana ibaha umugisha. Bavuze ngo baduhe umuriro ariko ngira baduhijwi. Murakoze cyane. Kubo rero tumaranye iminsi twaravuganye amajambo y'Imana. Amajambo Imana yaduhaye ngo tuzane nukuzigama ici Imana yavuganye nawe. Kuzigama amasezerano ufitaniye n'Imana. Kuzigama ici Imana yakongoreye. Nturambigwe, nturuhe w'igihe n'ikirekire. Kuko ici Imana yavuze irakirinda. Twasomye mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Habakuki igice cya 2 twahereye ku murongo wa mbere tugeza ku murongo wa 4. Reka tuhace kuko ndabona baje no munsi n'abahora ngaha nuwo bagwiza 5 abahora bavyumva bo babakenya. None rero reka dusubiremo. Haravuga ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. Nzohagarara nshibamye nje ku munara wo gushimamako ngenguze ndabe icari bumbarire nico ni bumwishure ku by'amaganya yanje. Maze uhoraho aranyishura atandika ivyo weretswe uvyandike ku bisate mu nyuguti zisomeka kugira ngo ubisoma anyarutse. Kuko ivyerekanwe bifise igihe vyashingiwe kandi vyihutira kugishikako ntibizobesha naho vyotebegana ubirorere kuko bitazobura kuza ntibizoteba. Raba umutima wiwe urikakishije n'utunganye ariko umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. Amen. N'aya majambo Habakuki yavugishijwe ya majambo mu gihe cy'ikinjana ca 6 no gushika mu ntango y'ikinjana c'indwi Yesu Kristo ataravuka. Hanyuma hariho ibihe bigoye biteye ubwoba byari bihagaritse umutima ubwoko bw'Imana. Huvugishwa n'Imana rero aja ku musozi, aja ahantu ho gusengera kugira ngo aronke imfashanyo ashobora gufashisha abihebuye, abacitse intege, abatunujwe n'ibihe barimwo. Byari bikenewe ko aja ku musozi kugira ngo aronke icazana cyo kubaremesha, cyo kubongera intege, cyo kubongera gushishikara naho ibihe byari bikomeye. Aca habwa ijambo barigwa ngo genda uvyandike kuko ivyo ni ivy'igihe gito kandi inyishiragiye kuboneka ngo ubirorere naho vyotebagana ntutirigane kuko umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. Ukwizera kwiwe umugororotsi niki? Umugororotsi
tusome mu gitabo cya Yoshuwa tuboneho uwafitaniye amasezerano n'Imana n'uyuhe. Turasoma mu gitabo cya Yoshuwa igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 5 tugeze ku murongo w'9. Dusabe umwe yanadufasha ahasome. Ugize neza cyane, Yesu aguhezagire. Soma mu izina rya Yesu Kristo, duhereye ku murongo wa 5. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira sinzoguta. Shikama ushiramanga, kuko ari we uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikama ushiramanga cyane, kugira ngo witondere iby'ibyagezwe byose bivuga, ubishitse ibyo Mose umusabyi wanje yakugeze. Ntuzutambamira iburyo canke ibumoso, kugira ngo ugire ukuboko kwiza huja hose. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wamubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose. Niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. None si jewe nkwibaririye ntishikama ushiramanga, nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Amen. Amen. Naya majambo nukuvuga ngo umugororotsi n'uyu muntu yitondera ibyagezwe by'uhoraho. Ngomba nitiri iyi ego mpiye nyene. Bwana sifiwe. Aha tubona ingene Imana yavuganye na Yoshuwa, iramubwira ngo niwahagarara neza ugahagarara mu ijambo ryanje ukaryumvira nk'uko Mose umusabyi wanje yabibigishije, nimwabigumamwo mukabyitondera mukabigenderamwo mukabirimbura ku murango no mwijoro, nta numwe azoguhagarara imbere, nta numwe azoguhagarara imbere. Abazohaguruka kukugwanya bose zogwana nabo. Amena. Haleluya. Utegere neza, iramubarira ngo nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Mugabo shika mushiramanga, witondere ibyanditswe muri ico gitabo nk'uko Mose yabikwigishije. Ntuzutambamira iburyo canke ibumoso, ntuzutambamira iburyo canke ibubafu. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana riturinda guhindagurika, riturinda kujana n'ibihe. Uno munsi bivuga ijyaho ukajayo, byavuga hari ukajayo, ukaguma utambatamba ukereka guhagarara, aho Imana irakureka. Ariko niwashikama, haleluya, ukaguma mu ijambo ry'Imana, ukaguma mu masezerano y'Imana, izohangana n'ibiguhanze, izohagurukira ibiguhagurukiye.
tugorora ibiganza. Haleluya. Iyo niyo Mana nzakarira, iyo niyo Mana nzakarira, iyo niyo Mana nzakarira, iyo niyo Mana nzakarira, iyo nyene. Amena. Mbega nawe warahisemo kuyikorera, warahisemo kuyizera, warahisemo ko ikubera umwami. Haleluya. Ngo nta marira itohoza, nta gahinda itomara. Oh Mana we, iyo niyo Mana. Amen. Iyo niyo dukorera. Amen. Iyo niyo twahisemwo. Haleluya. Iyo ngiyo, iyo nyene. Amen. Korora ibiganza imbere y'Imana, ushima Imana, we wayihisemwo neza. Amen. Aha rero turabona ngo kugira ngo ibyacu bigende neza, kugira ngo tugire amahirwe, kugira ngo tugire ukuboko kwiza mu byo dukora byose bya buri munsi, nuko twitondera ijambo ryayo. Nta kindi, nukwitondera ijambo ryayo gusa. Ibisigaye urugamba si urwacu, urugamba ni urw'Imana yacu. Tuduze ibiganza imbere y'Imana. Haleluya. Hari ikintu cantangaje uyu munsi, kuba twari kumwe nijoro twarabonye ibya Mose. Dusomye mu gitabo cy'Ukuvayo igice cya 2 umurongo wa 23, duhereho tuhasome kuko turiko turirukanga kugira ngo bigende neza duheze kare. Ariko naho dutevya muri ihongona, muri ihangana. Aba Yesu abayezagire. Amen. Nadusomera. Soma. duhere ku murongo wa 3. Atagishoboye kumuhisha, yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto, agahoma kaburimbi n'ishishi, ashiramo uwo mwana, agashira mu rufunzo, mu munyika ku ruzi. Gezaho ja ku murongo wa 23 n'igice cya 2. Umurongo wa 20, igice cya 2 umurongo wa 23. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli, ibona uko bameze. Amen. Amen. Tugorora ibiganza duha icubahiro Imana. Ni Imana izi ahuba, ni Imana izi ibyawe uko bimeze. Jewe ntavyo nzi, n'abakozi b'Imana bari hano naho babajejwe, ibyanyu byose ntavyo bazi bya bindi gusa wamubwira. Ariko iyo Mana we, yo imenyera kure ibibabaje umuntu. Ewa Mana we, habwa icubahiro. Iranzi nawe irakuzi. Aha tubona ngo
abisiraheli. Mbega iyo dutavye abisiraheli bashitse muri Egiputa gute, vyazananye hehe? Vyaciye mu nzozi za Yosefu. Murabona inzozi, usomye mu gitabo c'Itanguriro igice ca 37, turabona mu bana ba Yakobo habamo umuhungu umwe yitwa Yosefu. Mu myaka 17 Yosefu ararota inzozi, kandi izo nzozi zica zimuzanira urwanko hagati yabo bavukana. Murumva aho hantu? Murahumva neza? Inzozi gusa. Araza arabarira abo bavukana ati narose. Warose iki? Ngo narose tugiye kugenya ingano, turatekera imiganda 12, hanyuma wiwanje urahaguruka urema, hanyuma iyo yindi 11 ucura yunamira. Ngwe uratanguye kuvyimba rero, niwe ugomba kuzotuganza. Bavaho baramwanka pe. Nurota ntuzoza uravuga. Yewe niwarota urabigumana, yerega birashobora kukuvira mu rwango, sibyo none? None ko vyabaye. Hanyuma rero Yosefu mugabo muri we yaragororotse. Ibyo gucagira ngo baranyase reka nanje ndarange, oya, abagororotsi ntibankana. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Yongera ararota murindi joro, arota abona ukwezi n'inyenyeri bimunamira n'inyenyeri. Arongera arabirotora abibarira se na bene nyina. Se aramukankamira ngo wewe ngo ivyo ni biki? Ngo ahubona jewe na nyoko n'abakuru bawe dushobora kuza tugakubita inkoro hasi imbere yawe? Atekaye jewe niroteye, narose gusa. None ntiyari yarose gusa. Mugabo ngo se abika ayo majambo mu mutima. Mugabo bene wabo avuga ati twomwica gute? Umva ivyo atanguye kurota, none twomugira gute? Mugabo Imana ivyo yavuze naho vyotebagana birashika. Amen. Haragera igihe rero baca bagenda kuragira, batwara kugisha inka. Hanyuma rero se wiwe aramuhamagara ati ewe Yosefu, ati sa ngo mbuje kuraba bene wanyu bakuru bawe ingene bamerewe n'imikuku ingene imeze, ugaruke uzuduhe utubarire ingene bimeze. Atego papa. Urumva? Acaragenda. Murabisoma muri kijya gitabo nyene. Ageze hariya asanga aho bahora baragira barahimutse. Asanga undi mugabo ariho ati mbega bamwe bene wacu ndababuze. Bati bagiye Shekemu. Ngo aragenda. Hanyuma rero ngo bamubona ari ku musozi, nawe ari yambaye ikanju yera isa neza y'amaboko maremare. Bamubonye baca bamugira inama ngo nguriya karosa araje, nguriya. None rero reka tumwice. Mbega naho wogonera kwica gute? Uwimana ifise icyo yamuvuzeko. Uwimana ifise icyo yamuvuzeko ntiyicwa. Naho amanama yo haba, naho ubwicanyi bwo haba, hariho
uzobaho. Mugorora ibiganza imbere y'Imana. Imana ivuze ngo baho urabaho. Imana ivuze ngo baho urabaho. Baracinama baravuga bati rero duca tumushyira muri kijya kinogo. Nawe ntahana habari n'utware yiremesa agemuriye bakuru biwe. Mana we, ewe kwica umuntu akugemuriye we, kugira inama yo kumwica we. Isi yamye ifise ingorane, si by'uno munsi gusa, mwihangane. Amena. Reka duze ibiganza imbere y'Imana twihangane basha. Ibyo bihe byamyeho, ariko Imana yamye itabara, yamye iboneka. Amena. Ashitse barakira ibyo bagemuriye, baca baramukoba impuzu yambaye. Mwene wabo mukuru wabo ati basha, ntidukora amaraso ya mwene wacu, nibibi basha, nitwokora amaraso, reka basi tumushire muri kijya kinogo, azofumwa agwaye umugabo nitumwice. Batego baca bamutera muri ico kinogo. Bagize gutya baza babona abadandaji bariko bagura ibintu, baja muri Egiputa baca baramugurisha. Umwe rero atavuga ati ngo ngaba abadandaza tumugurishe twironkera amahera. Ya mahera ya yemwe abayise amahera bayise neza, na mahera ashobora no guherana n'abantu. Mana we, tuze tuyirinde. Haleluya. Inyuma y'ubuzima hari ubundi. Amena. Baramugurisha acaje muri Egiputa. Iragageze muri Egiputa, ibigeragezo ntivyaheze, ariko Imana yamibana n'abayubaha. Amena. Agugwa na Potifari, kandi hari habayiririmbye. Muka Potifari amwitegereje, byari byo byose bosho, uru rusore rusa gutya, uwo ruvyara ku mwana. Nijoro baraduhaye impanuro hano ngo abagore nabo nyene bageze aho bageragezwa, kare ngo hahora hageragezwa abagabo. Gore n'abagore bashikiwe, bantu b'Imana nimusenge cyane. Uwo mugore yemwe yifuza umukozi yaguzwe. Mugabo Yosefu aramubwira ati sinokora icyaha kingana gutya imbere y'Imana. Amena. Naramenye Imana. Haleluya. Uko biba kose bigume cyane byorohe, bigume cyane byorohe, ndagomba we Amena. Ubundi twiyumvire gatonya. Potifari yari umukuru w'ingabo zo muri Egiputa, nk'uwo twokwita mu gihugu umushikiranganji wo kwivuna basi. Navuze akarorero mubifate neza. Navuze urwego Potifari yariko, muravyumva neza, mubitahure mutavyitiranya. Ego ko hari igihe abantu bitiranya ibintu. Je navuze akarorero ku rwego yariko Potifari. Sawa, binandikwa mu Bibiliya. Hanyuma rero uwo mugore wiwe gamama yama mukuba. Ariko yaba umusore atakiriye ijambo ry'Imana, urinze ukundwa na nyokobusha, utarakizwa neza,
iyumvire utarakizwa neza ingene vyoca bigenda. Avuga turonda agiye gukomera. Ariko uwakijijwe afise ibanga agendana, afise ivyo yasezeranye n'Imana yiwe, aravuga ati ivyo ntibishoboka. Aca aramufata ku nguvu, uwo mugore aca mutana umutamana wiwe ariruka. Amaze kumutana umutamana wiwe, wa mugore aca akoma induru. Niba abona uno munsi hariho abadendezwa, ntuze wibaze ngo ni wewe bihereyeko. Shika mushiramanga gusa. Amena. Uhagarare neza gusa. Umenyere n'Imana yawe. Uvuga uti Imana ndagushima. Ko ari we ubona hondi n'ingene biriko biragenda. Umugabo aje aramubwira ngo hewe ati sa uyu muheburayo wazanye hano kugira ngo adusuzugure, adukoreshe ibara, yaje kumfata agomba kunkoresha ibyaha, ndamwankira nja ngo minduru, aca ntani impuzu aragenda. Ngomba ndababwire iryo bara uwo borikorera wese atari Imana ihaboye bakozi b'Imana, iryo bara uwo borikorera Imana itabaye ibara ryogwa. Sivyo gabafasi? Yemwe nahatora indati impuzu ubuho biragoye kugira ngo urinde umukura ipataro, umukura ishati, umukura biragoye. Ariko ico gihe zari mbegobosho. Muravyumva? Bari bambaye nk'uko abafasoni biyambarira ibitenge. Harabambara ibitenge bitagira n'umukanda bagafunga gusa. Kubimukura ugira ntivyokora. Kumukura igitenge nkamujya bakwembekera hejuru vyogorana. Nabako karaga agakana intuza yambaye guca yaciye imwanga. Umugabo avyumvise eka nawe nuvyumve, hamwe usanga wa mukozi wawe agomba kuja gufata umugore wawe ku nguvu. Yewe Mana we, naba bavukozi b'Imana barizi basaga umuntu agomba kwafata umuntu wawe ku nguvu. Yewe bo mukubita kwere bakadoza kubisigura mu nyuma. Hariho umukozi w'Imana yivuze kuri televiziyo, niwe yavuze ngo ujya kunyubahukira umugore no gutera imwe. Ndaca nshima Imana ko umugore wanje aramutabaye. Ntaho mwigeze muvyumva? Niyo ko muri mu muji muravyumva byose. Yesu abahezagire. Turiko turagenda kuri Yosefu. Yosefu aremera araja mu ibohero. Mugabo ic'Imana yavuze ntigihera. Yari afise imyaka 17, vyagiye kuja mu ngiro afise imyaka 33. Muravyumva? None wewe umwaka umura urarangiye utarabona ivyo weretswe, ivyo wase utanguye gucika intege ngo ndabivuyemwo ngo Imana yarampenze. Imana ntibesha. Imana ntibesha. Ibyo yavuze izobisohoza. Twariko turavuga rero ico gihe babahungu bakuru biwe na se na nyina baraje barakubita inkoro hasi imbere yiwe, kuko nawe yaza yabaye agakomeye muri Egiputa. Amena. Kuko za nzozi yagumarota yarotoreye inzozi zananiye umwami. Umwami aca muhereza ubera ati nta n'uzova mu gihugu utamwaye urusha. Ico gihe rero uwo mwami aragenda, na Yosefu arapfa, ivyabo bica bigenda nabi, baca batangura kuja mu magorwa. Niho rero twasomye muri cya gitabo twabonye ngo bariko baratoka batuntuye bababaye. Ni cya gitabo cyo kuvayo. Reka dusubireyo kuko nagiye harehare, nimusubireyo turara.
ndabira wa mugabo, ndabira wa mugozi w'Imana we. Igitabo cyo kuvayo igice cya 2 murongo wa 23. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja buraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Amen. Bari muri ayo marushwa, ibihe bihindutse. Erega haraho ibihe bihinduka ku isi, ibihe birahindagurika, ibintu byose birahindagurika, n'ubuzima burahindagurika. Ariko Imana iyo tuyiririye, iyo tuyitakambiye, Imana irabyumva igaca yibuka n'igiki yadusezeraniye. Abisirayeli rero yari yarasezeraniye Aburahamu ngo nzoguhezagira, nzoguha umugisha, abagukomoka ko bose, mbere amahanga yose azogira umugisha ku bwawe kuko wanyubashe. Amen. Kandi icyo kibazo Aburahamu yari akoze kigira kabiri cyari kigoye. Icya mbere yabariwe ngo va mu nzu ya so, va mu gihugu cy'iwanyu, va mu muryango wa so. Uno munsi abantu benshi bazosigazwa nuko base kuva mu gihugu cy'iwabo, mu muryango w'iwabo, mu bwoko bw'iwabo, bagumyeyo. Yewe hariho irindi hanga, hariho ubundi bwoko. Amena. Ijambo ryayo riravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo babyawe n'Imana, batabyawe n'ukwifuza k'umugabo, batabyawe n'amaraso, ariko babyawe n'amaraso ya Yesu Kristo yabonekeye ku musaraba Igorogota. Haleluya. Abo rero nirindi hanga, ihanga ryibereye ukwaryo, ihanga ritiharura mu yandi mahanga. Niko uvugishwa n'Imana Baramu yababonye. Baramu ahamagagwa na Baraki, iguha ubwoko bw'Imana bwari buvuye muri Egiputa, maze Baraki agira ubwoba, ahamagara uvugishwa n'Imana Baramu ati ntabara uze kubamvumira, barateye ubwoba ntibahave batumara. Hanyuma Baramu nawe aravuga ati reka nsiguze Uhoraho mbone kugira icyo noza gukora. Agiye gusiguza Imana, turiko turavuga ibijambo byo kuvugana n'Imana. Agiye gusiguza Imana, Imana iramubwira ngo ntuve ngaho, ntujane nabo bantu. Aragendera arababarira ati gena mumubwire ko Imana yambujije. Baraki yongera gutuma abandi ati nimumushire amazahabu, nimumushire ibi by'ubutunzi, munamubwire ko nzoca ndamuha icubahiro kinini cyane niyaza kumvimira aba bantu yemwe. Hanyuma rero amarongo ni mabi, yewe amarongo ni mabi, igiturire ni kibi, igifukamunwa ni kibi. Tuduze ibiganza imbere y'Imana. Abyumvise rero, yumva icubahiro, yumva amarongo, acara ntiyarinda no gusubira kwigora asiguguza Imana. Acara agenda rero akorokera ku ndogoba, arumvise icubahiro ngo agiye kuva mu bwoko bw'Imana. Umumarayika nawe atumwe n'Uhoraho azana inkota arayibangura gucya. Hanyuma indogoba irayibona
irakebya iraga gutombera inzira. Ewe gusungwa kubona n'indogoba kandi wari uvugishwa n'Imana. Bakozi b'Imana, Imana iturinde, Imana ituzigame, baririmbyi basenze. Nidusungwe kubona n'indogoba. Indogoba irafukama kuko irabonye umumarayika n'inkota ari kuvugishwa n'Imana. Yaronse amaronko, yemerewe amaronko, yemerewe ibintu ntiyayibona. Irifukamira imufyondana n'uruzitiro. Uwo mugabo rero aca afata inkoni arayikubita, nayo kiravuga ati ariko kunkubise unkubitiye iki? Yewe unkubitiye iki? Ati sugo kukubita gusa iyo ngira inkota mba ndaguciyemo kubira. Ati none wewe aho wangendeye ko aho twagendaniye wari bwabone nguhora ibintu nk'ibi kuko utibajije igituma yaye gutya. Atahura hatswe arasubira aca ahandi aca yumvijwe ati hewe kugenda uragiye naje gutangira uransi genda mugabo icyo ntakubare ntuza kugikora. Aca aragenda arashikayo, ashitseyo rero acamwe arategura ibimazi, arabitegura ati ngaba ariya rero niba ariya tego, arakerera ibimazi. Hanyuma agiye ku musozi kuraba, usoye mu gitabo cyo guharuca ubibona, aca atangura kubahezagira. Nawe uvumu w'Imana itavumye, nawe uvumu w'Imana yahaye umugisha. Vumye ninde yovumu w'Imana itavumye, ninde yovumu w'Imana yahaye umugisha. Haleluya, amen, amen. Yereka Baramu aravuga amajambo rero nagomba ngo wumva aho hantu. Aca aravuga, reka tuyorobe basha, ya masana yari kwaraguruka ntiworaba guharura. Ewe tuyarabe guharura igice ca nge turabe hano igice ca 23 ku murongo w'icenda ageze kuri umurongo w'icumi gusa. Nyarutsa ngijya mikoro. Igitabo cyo guharura igice ca 23 duhere ku murongo w'icenda. Kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara, nkabitegereza mpagaze ku misozi, raba n'ihanga ry'ibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga. Ninde yoshobora guharura umukungugu ari bo ba Yakobo, canke ngo aharure n'ikigira kane c'Abisirayeli? Icompa nkazokwivira nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo. Amen. Soma umurongo wa 19. Umurongo wa 19. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Ivyo yavuze mbega ntizobikora, ivyo yashinze ntizobishitsa. Amen. Ijambo rero ni abo bantu bakijijwe bakwiye kumenya ko bafise aho bakuwe. Ngiyo mburi bantu bo mu Kinama, mwamaze kwakira Yesu Kristo, mwaratandukanye na babandi muvukana batarakizwa. Bariya bafise imigambi yabo, ariko natwe iyo dufise nukubazana kugakiza
kugira ngo binjire muri iri hanga ngo barimenya ngo ntibiharura mu bandi. Hego mbega nikumeze cyangwa uracariyo ngo twebwe turabanaka? Twe turabakijijwe, turihangagera. Haleluya, turamirije, turi mu rugendo ruja mu ijuru. Kandi rero kw'Imana yakugiriye imbabazi ukavayo, nubaburire nabo bazi. Muri cya gitabo rero twaciye dusimba, twariko tubona ingene Abisirayeli bamaze kuja mu magorwa barize bagataka, amarira yabo agashikira Imana igacagurutsa Mose rero akabafasha urugendo. Bageze muri cya gitabo rero cha Yoshua kikiri ico gikorwa, arabwirwa ngo nawe uze witondera ijambo nk'uko Mose ari kwigishije, uze ugitondere, ibyawe bizogenda neza. Uno munsi urafise umwikomo ngo ibyawe ntibigenda neza, nukuraba neza kuki bitagenda neza. Mbega warubasha ivyagezwe vyayo? Mbega urayubaha? Canke waragombye kwifatanya n'abandi kugira ngo nawe ubeho? Uzoba utubije n'ivyo wari ufise. Turasoma mu gitabo ca Daniyeli igice ca 6, turabona neza ingene Daniyeli yari muri batatu baganza igihugu, begeranya amakori. Mugabo abo bikorana baramubwira bati ngo tuze turisigariza nidutware byose ibwami. Mugabo Daniyeli arababwira ati ntibishoboka, dutegerezwa kubishikana byose. Mpora numva ingene nyene icubahiro ababazwa n'abantu bagenda bagira ibiturire, baganyuruza itunga ry'igihugu, bigaca bituma igihugu kija mu magorwa kubera abo bantu basahura. Niko Daniyeli yari muri ico gihe. Maze Daniyeli baramugira inama. Erega ni wahagarara neza, abazokubwira inama ntibazobura, ariko izo nama zose zizotsindwa kuko uri mu ruhande rw'Imana. Izo nama zose zo kukugirira nabi, ko wubasha Imana, ukubaha ijambo ry'Imana, ukubaha amategeko, ntaco zizokugira. Usomye muri kijya gice rero ca 6 ngo barondera urwitwazo rw'ico borega Daniyeli, barakibura. Baravugana bati none twomwikiza gute, twomukuraho gute? Bati ngo tumurondere mu vyagezwe vy'Uhoraho. Baca bagenda barira umwami ati ro twagize inama twebwe abakuru bose, abaganwa bose n'abashikiranganji, yuko wewe ukwiye kugira ikigirwamana ciwawe kigasengwa iminsi 30, ntiyagire uwundi muntu n'umwe yosaba izindi mana atari wewe. Usomye muri iki gice ca 6 harerekana neza ko uwo mwami Dariyo yumva umenga ni byiza, ntiyarazi ko Daniyeli atarimo. Bantu musinya amadosiye muze mwitonde, hari bizoza ari imitego atavyo munsi. Manza witonde, ubisubiremwo, ubiserangure, ntiwizigira abantu 100% ngo ureke kuraba ivyo bagomba kuguha ngo usinye. Manza bitohoze neza, ubone gusinya, kuko ejo izokugaruka imbere ngo niwe wasinye, ni wowe nyene kandi atavyuzi. Uyu mwami rero aca yumva ngo utazosenga ico kigirwamana wahagaritse c'inzahabu, igihano rero azoca tumuterera mu gobo gw'intambwe. Nico gihano. Umwami rero yarazi ko Daniyeli yari nk'umushikiranganje wa mbere, yarazi ko atanama yoba atarimwo. Yarazi ati Daniyeli kweri ko ari mwegome muhuri.
hageze igihe rero baca bagenda kuraba icyo cyagezwe, baragisoma baragitangaza ku maradiyo, ibimenyeshamakuru barabyandika, baca bagenda kuraba Daniyeli nawe ngo yasenga kangahe? gatatu ku munsi, arasenga barakondora baja kumuraba, baca bagenda gutanga raporo baterega wa muyuda, wa murokore, wa mukizwa, umwigira ngo n'umupantekoti, reka nibwire abapantekoti sibyo, hariya bavuga ngo wa muyuda, ngo none rero ngo ntarusha kubaha na gatonya, byagenze gute? Yanse. Kandi rero nawe yaramukunda ngo yigoberera kumurokora umunsi wose, ntiyarazi ko ibyo bintu Daniyeli atarimwo. Yewe uraraba mwebwe mujana amadusi hariya, nimuze mute mu rudubi nyene icubahiro, baramutaye mu rudubi aba bantu mu gihe ca Daniyeli na Dariyo, kandi wamuzi wakurura nuno munsi uracyariho, kuko irasa isi iracyari yayindi, ariko abaja mwijuru dushishikara. Hanyuma rero arigoberera, hajya wasinya ibintu rero uri umwami biba bihetse, bagaca baza bakamubwira ati mwami, tisa urazi ibyo wasinye ni cyagezwe cyo made n'abaperesi, ntigishobora guhinduka. Uri kuri toto tunyana ntibihinduka, nibijyanye na wasinye nibyo nyene. Dariyo araraba ati none ngire gute? Atego gena mu munzane nta kundi, acaragenda baramuterera mu rugogobo rw'intama, acaravuga ngo Daniyeli we, Imana ukorera irakuzigama. Amen. Imana dukorera ni Imana izikurinda, uzikurinda Mana. Zikurinda Mana we. Amen. Yo numva tworara hano, reka ngeze ngaho umva neza. Imana yacu izikurinda, kandi ijambo ryarivuga ngo uko yarejo nuno munsi niko ari kandi niko azokwama. Yarinze Daniyeli nanje izondinda. Amen. Nawe izokurinda. Yarinze Daniyeli, yarinze Shadraka na Meshaki na Abedenego mu itara ry'umuriro, naho yagiye Mana we, naho wagiye. Amen. Iramurinda. None rero nagomba ngo ndakubwire witondere ijambo ryayo, udatewe ubwoba n'igihe, udatewe ubwoba n'ibigeragezo ushobora gucamwo, udatewe ubwoba n'irembentanya rishobora kugushikira, udatewe ubwoba n'ubuzima. Imana nitanga ubuzima, Imana ikwere ngo ube ubaho. Ishobora gukura umuntu mu mukungugu ikamwicarikana. Murabyizera ibyo? Nayo majambo y'Imana bimvise mwese, Imana ibahezagira. Amen. Ninde yaracitse intege? Ninde yumva yovuga ati uyu munsi ngoma nongere nsinye imbere y'Imana ko ngiye guhagarara nkemangira agakiza nakiriye, ngashingira intahe agakiza naronse, ngahagarara nafise ubwoba, ntajugumira, ntakanzwe n'ibihe. Kaze biracyashoboka gusubira kwiyemeza, biracyashoboka gusubira guhagarara neza, biracyashoboka gusubira ukamaramaza neza, ukavuga ati ubu si bya bindi, ndemeye guhagarara neza. Amen. Ndagomba guhagarara neza. Hariho ibyakugoye, hariho ibyakubabaje no ku mutima, hariho ibyaguteye ubwoba usinya n'ibyo utazi, hariho ibyaguteye ubwoba wemeranya n'abatariko bakora neza,
kaze ku mwami Yesu. Umwami Yesu arakuzi kandi aracari wa wundi. Uko yabanye n'abambere niko ashobora kubana natwe. Naho muri hose, naho muri hejuru kuri baruko, nimururuke ntaco muze. Biraryoshe gukorokera amaboko y'Imana gusumba gukorokera amaboko y'umwasi. Umwami aracatabara. Muname mugororotse, mufukame mugororotse kugira ngo abandi baronko bafukama. Mureye kuryama ntabwo turabisiramu, mufukame gusa mugororotse abandi baronko bafukama. Ni mugororoke, reka kuryama abandi baronko bafukama. Gororoka soge ya mbere abandi bagororoke. Nkore Imana iracatabara. Imana iracarinda abayubaha. Uko vyoba biri kose, renguka imbere y'Imana wiyuzuze nayo. Ibisigaye izomenye n'ingene bigenza. Imana irafise uko izobigenza. Umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana irafise uko izobigenza. Umutima wawe ntugume mu kibanza. Irafise uko izobigenza. Umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana irafise uko izobigenza. Umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana niyizi guhoza, niyizi kwirura, niyizi kuremesha, nishobora guhindura ibintu bigahinuka. Nuyubahe gusa, witondere ivyagezwe vyayo. Kaduhe kazi umubwiriza abasengera Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, we urazi imitima y'aba bantu bawe baje bari hano. Yesu mwami, wabambwe ku musaraba uzira ivyaha vyacu, urabambwa turabambugwa, uratsinda turatsindanishirizwa. Amaraso ya Kristo ni mazima. Haleluya. Turasavye rero bagirira imbabazi, ubaharire, ubeze imitima, ubeze imibiri, ubeze impwemu. Aho bakoze ivyaha ubibabarire, ubaharire. Yesu, uri Imana ikunda guharira. amen, amen. Uri Imana yuzuye imbabazi n'ikigongwe. Haleluya, Haleluya. Ubagirire imbabazi, baharire, niweze imitima, niweze impwemu yabo. Bezwe batungane, bezwe bagirirwe imbabazi nawe. Ubagirire ikigongwe nyakubahwa, ubaharire, ivyaha vyabo bihanagugwe. Ibihe vyo guhembuka bize biva mwijuru, baheze bumva amahoro y'Imana. Yesu Munyanazareti, urakoze, ubagirire neza, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire. Utabaharuriye, we ubaharire, ubagirire neza. Ni wewe Mana yumva, Imana ifise imbabazi, nubagirire neza. Urakoze kubagiriye imbabazi, turabigushimiye mu izina rya Yesu Munyanazareti. Amen. Imana irabagiriye imbabazi, namwe igenda muhagarare neza. Tugomba dusengere abo bandi nabo bafise imitwaro ibaremereye, ari ingwara, ari bitagenda neza. Imana irazi ibibazo vyawe. Hagarara imbere y'Imana, hagarara imbere y'Imana. Iyi Mana yavuze Yesu ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje itababaza, n'umutwaro wanje urawuhawutse. Aragomba kubaremura, aragomba kubatabara. Uwo niwe mwami dukorera twahisemwo. Mana data wa twese uri mwijuru, mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, turakweretse ubwoko bwawe, turakweretse ihanga ryawe, turakweretse babandi bahitamwo kugukwirikira
kukwizera mu gihe kigoye, mu gihe cy'ibibazo byinshi, mugabo barashishikara barahagarara, none barafise imitwaro, barafise ibahagaze imbere, barakeneye mwami gutabagwa, barakeneye guhumurizwa. Hariho amaze igihe barira, hariho abatunduye, hariho abagwaye. Mwami Yesu, ni wewe nk'uko wabonye amaborogo y'Abisirayeli ukabona amarira yabo, nuraba amarira y'abasavyi bawe, nuraba amarira y'ihanga ryawe, nuraba amarira y'ubwoko bwawe. Mana, ni wewe duhanze amaso, turaguhamagaye ngo wiyerekane. Mana, ugira icyo ukora kuri uyu mutaga. Mana, uhindura amateka kuri uyu mutaga, ugira icyo ukora. Ni wowe duhanze amaso, natwe turabaherekeje, tubazanye imbere yawe. Wavuze ngo bazotumbera ingoro bafise icyo bakeneye, ari abagwayi uzobakiza, ari ababuraniwe uzobiyereka. Mwami Yesu Kristo, niwereka abasavyi bawe baze bagaruke bahagarara mu ngoro y'Imana, bafise ishimwe ry'Imana, bavuga ngo uhoraho yaratwibutse. Waributse Ana. Mana, hariho abakeneye ibibondo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, abo bise amazina bigombeye bagenda batunga urutoke. Mana, bagendere, nubagendere, ubahindurira amateka. Mana, ubite ayandi mazina mu izina rya Yesu Kristo, ugendera ubwoko bwawe. Mana, hariho abigeme bageze mu bigero, barihebuye, baracitse intege, bagenda batunga intoki. Mwami Yesu, nabare ububakira, nubugururire, ubacira inzira. Babasore Mwami, nabo nyene barabutse uko babigenza, ntacyo bafise bakora, nubugururire. Mana, kuntu inzitizi niwugurure. Mana, utanga umugisha ku ishengero ryawe. Mana, usuka umugisha ko tukiri ino. Mana, tugukorere tudasuhuza imitima, tugukorere dufise n'ibyo dukoresha mu ngoro y'Imana. Nawe ari ubitanga Mana, kuko amafeza n'amazahabu niwe ubifise. Turasengera iri shengero, turasengera abakozi mu izina rya Yesu Kristo. Natwe turisengeye Mana, utugirire neza Mana, ugira icyo udukorera, kandi ibyo byose bizoguhesha icubahiro. Urakoze Mwami, kumvise ugusenga kwacu n'ukwinginga kwacu. Twingingiye kuri uyu musozi n'abasavyi n'abasavyikazi bawe bahagaze imbere y'inyonga zawe, abagwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ntitwokudondera ubukene bwabo, ibibazo byabo, we urabizi. Ubikore nk'Imana, ubikore nk'Imana ishoboye byose, izi byose, ataco inanira. N'abari mu bitaro Mana, babandi bihebuye umenga ntibagikira, kuko abegukiza kubasangeyo. Abari mu mihana babuze n'ikibajana kwa muganga, ubasange ubabyure Mana, baze bagaruka bavuga ngo uhoraho yaratugendeye. Urakoze Mwami, ukora ibirengeye ibyo tugusaba, kuko udukunda. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Abumvise amajambo y'Imana mwese, Imana ibaha umugisha.